Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe inshuti bakunzi, turanezerewe ko Imana yasubiye kubazigama ikabarinda. Rero nifuza ko twongera gusangira rino jambo ubugira kandi muri robu ijambo ry'Imana turiko turaganiraho. Umuntu wese azobona Imana ku giti ciwe, kandi ugororoke ku giti cawe, kurikira Imana ku giti cawe. Ntugororoke ngo nuko runaka yagororotse ugororoke, atanagororotse ugororoke, yakijijwe ukizwe, atanakijijwe ukizwe. Kuko ijuru umuntu wese azorijamo ku giti ciwe, kandi umuntu wese azobazwa ibyiwe ku gatwe kiwe. Ntabwo uzobazwa iby'abana bawe, ntuzobazwa iby'abavyeyi bawe, ntuzobazwa ibya famiye yawe. Nico gituma you don't have to depend on anyone. Ntago ufite, you don't have to depend on everyone. Nta muntu numwe ufite kudipendingaho, canke se nta muntu numwe ufise guhagararaho, nta muntu numwe ufise kwisunga. Nivyo umuntu aratera motivation, canke se umuntu akamotiva umuntu mu buryo bwo gukurikira Imana, kumbure bivanye nuko yamushingiye intahe, canke izindi mpamvu nyinshi zitandukanye, canke yamubwiye ubutumwa bwiza, canke yamuhaye ukundi gutahura mu buryo butandukanye, bigatuma amumotiva mu gakiza. Ariko si wamuha gakiza, si wamuha no kugororoka, ariko aramumotiva akumva ko akunze Imana, akumva ko yokizwa kandi yogororoka, hama ariko agakiza no kugororoka bikaba ivy'iwiwe. Rero turasoma muri Yobu 19:27 haravuga ngo nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba, umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu. Yobu yarakumbuye kumva, akumbuye inyonga z'Imana. Ariko nsubiye inyuma gato, Yobu yari mu bihe bigoye, Yobu yari mu bihe biruhije. Yobu birashoboka ko aya majambo yavugishijwe n'ibihe bigoye yari arimwo. Hari abantu benshi bandika indirimbo bavuga nti kumbure ndakumbuye iwacu mu ijuru, ndakumbuye mu ijuru, Yesu uzoza ryari gutora ishengero ryawe. Nivyo bakaba bakumbuye mu ijuru koko, canke bakaba banyotewe ko Imana yoza ikabatwara ikazobana nabo. Ariko atari uko mu rundi ruhande naho ugasanga nibihe bigoye barimwo. Kumbura isi yabaremereye, barumva imibiri yabo yabaremereye, ubugwayi, ingorane zitandukanye, bakumva umenga ntibakwiriye kubaho. Bagaca bavuga nti Mwami Yesu uzogaruka ryari? Ndumva no kwipfira, ndumva niruhiye, ndumva ndi mu ngorane, ndumva ntakwiriye kubaho. Ariko sivyo ngomba kuvugaho jewe, ndagomba kuvuga kugutegura gakiza kawe n'umutima wawe n'Imana, no gukumbura ijuru. Bene data, isi tubayemwo tuzoyivamwo. Birashoboka yuko tunezererwa ivy'isi, birashoboka ko dufata ibihe birebire byo kunezererwa mw'isi, byo kwiruka n'isi, byo kwiruka n'ubuzima. Ariko nama nabonye hari akantu kamwe nigeze gusoma karambwira ngo iyo ubeshe ishengero yuko ukijijwe, yuko ugororotse, naryo rikubesha iyo upfuye ko ugiye mu ijuru. Iryo jambo ku ruhande rumwe ririgisha, ariko ahandi rirababaje. Urashobora kubesha abantu cyangwa ukabesha ishengero ko ukijijwe, ariko mu gihe cyo gupfa naho abantu bakakubeshera ngo wagiye mu ijuru, bakakubesha ngo wari umeze ukuntu akuriye, bakakuvuga ibintu vyiza, yet nta kintu ciza na kimwe ijuru ryigeze rikubonaho. Imana igutabare kandi ikurokore, iguhereze kugura amaso, iguhereze guhindura ivyiyumviro vyawe. Uhanga amaso ijuru, uhanga amaso mpwemu yera, uhanga amaso ubugingo. Nimba utari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, rino jwi ukiryumva, wumve kunyotewe ijuru, wumve kunyotewe Kristo, wumve kunyotewe, wumve ko hari igihe uzobazwa ibyo vyose uri kuracamwo. Bibiliya ngo nuko urakora inabi nka kwihorera, ukibaza ko mpwanye nawe gose, ariko nzoguhana byose ndabishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana.
uricara nabi, uvuga nabi abo muvukana, uricara uvuga nabi bagenzi bawe, uriba, ubonye abasuma wifatanya nabo, ubonye n'abatandukanye wifatanya nabo, ariko nzoguhana. Rero Imana igutabare, ntirinde kuguhana ngo igushire imbere y'amaso yawe, ngo ibanze kugucisha mu maksida no mu ngorane ngo ubone guhinduka. Nirigeze kubona kumbure abantu benshi barakunda kuvuga ngo jewe naracumuye sinshobora guharigwa amaraso ya Kristo Yesu. Yesu yavuze ngo ariko sinazanywe n'abagororotsi, nazanywe n'abanyabyaha. Yesu Kristo yazanywe nawe, yazanywe n'umutima wanduye kugira ngo ushobore kuronka ukwera no gukoroka no gutungana. Birashoboka ko ushobora kuba waragereye kure y'ubwiza bw'Imana, ariko kino n'igihe cawe cyo guhinduka no guhindukira kugira ngo uhange amaso ijuru. Imana ikweze kandi gutunganye, iguhereze guhinduka, iguhereze guhanga amaso ijuru, iguhereze gutumbera mu ijuru. Kandi rero mwene data, ndakwinginze mu gihe cyose ubona yuko uriko uriruka n'ubuzima, nibyo rondera ubuzima, kuko nta buryo uzojya utakoze. Nimba ushaka kwambara neza ifo gukora, nimba ushaka kubaho neza ifo gukora, nimba ushaka kuzokubaka inzu yawe, ntabwo inzu izoza mu gitangaza ngo inyike ngaho ngo uzovuge ngo urafashe iyi. Ifo gukora, ifo ko kura amaboko mu mufuka ugakora ibi byansi ugafata n'ibindi, ibi byansi ugafata n'ibindi, ukanasenga kugira ngo Imana yugurure umugisha mu biganza byawe. Ariko ibyo byose nawe uzobikora, wibuke yuko inyuma yo kuronka ibyo byose hariho gupfa. Umuntu akabisiga bikaribwa n'abatabiruhiye, cyangwa se ukabisigira n'abandi, ariko wewe nawe uriko urategura aho uzoshikira, uriko urategura ejo hawe hazoza, uriko uhategura gute? Uriko urategura koko ko Bibiliya ivuga ngo benshi bazoshika imbere y'intebe y'umwana w'Imana, avuga ati mumve imbere mwabakora ibizira mwe, kuko sinigeze ndabamenya. Ndakwinginze mwene data, ntuzobe muri abo. Yesu asovuga ati mumve mu maso mwabakora ibizira mwe, mwabanyabyaha mwe, kuko sinigeze mbamenya. Imana ikweze kandi gutunganye, Imana iguhe kugoroka no gutungana, Imana iguhe kuyizigira no kuyizera. Mwene data, ntuzobe mu bazokwirukanwa, ntuzobe mu bazotabwa nk'akanuka, ntuzobe mu bazokwirukanwa, ntuzobe mu bazotabwa hakurya, ntuzobe. Birashoka ko amatangura yawe yoba mabi, ariko iherezo ryawe ribe ryiza. Ni benshi batanguye nabi ariko bahereza neza, ba Paulo n'abandi benshi batanguye nabi ariko bahereza neza, ba Petero bahereza neza, bahereza bavuga ubutumwa bwiza ku isi yose. Batanguye ari abantu ba Sawuli, bari ba Sawuli ari abanyabyaha, bahiga ubwoko bw'Imana, ari abicanye, ari abantu b'abagizi ba nabi. Ariko Imana, abantu batatinya gukora icyaha, abantu ibiganza byabo bitatinya gukora ibyaha, abantu amaso yabo batatinya ibyaha, imibiri yabo itatinya ibyaha, ariko Imana irabahamagara ibahindurira amazina, ibita Paulo. Batangura gushingira intahe Kristo, ubushobozi bw'Imana buba muri bo, inkomezi z'Imana ziba muri bo. Iyo utanguye gushingirwa intahe n'Imana, haleluya, n'abantu baragushingira intahe, n'ijuru rikakwemeza, hama ibikorwa byawe bya kera bigahindukira kuba bishasha. Imana igukomeze, iguhindure kuba mushasha, kumbure mu bihe wari umaze igihe urimwo. Fata ingingo, birashoboka ko utari bwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Fata ingingo uyu munsi, reka ndagusengere Imana igushoboze. Mana nyagora ku ngoma, yasengeye umwene data, yari yaragereye kure, yabaye umunyantege nke, yaratsinzwe kenshi n'ibyaha, kamere karamunesheje, ibyifuzo by'umubiri byaramuganjije, ibyifuzo by'abantu batandukanye byaramuganjije, aragwa mu byaha. Mbere birashoka katigeze anakizwa, ariko uyu munsi aripfuje kukwakira. Mwakire mu bawe, muhindurire izina. Ibyo bikorwa bya kera byatuma agaragara nka Sawuli bihanagugwe. Mwami Imana, ibikorwa bisha bitume aboneka nka Paulo, bishasha ku buzima bwiwe. Ibikorwa by'ubutwaro muhindure kuba uwejejwe n'ugororotse mu nyonga zawe. Ndagushimiye cyane mu izina ryawe Yesu Kristo, kumuhinduye kandi mukijije mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Mwari muri kumwe na Nitezuwera Justin, nkuko biri ikiganiro ni ubushobozi bw'ijambo. Yesu abahezagire cyane.